Ndaguhaye ikaze mu kiganiro ijambo rizima, ikiganiro kigufasha kwumviriza ijambo ry'Imana, igitabo ku gitabo, igice ku gice. Uno musi tuza gusomera hamwe amajambo ari mu cete Pawulo yandikiye ab'i Galatiya, igice ca 6. Umwe yavuze ati: "Uko wugurura ijambo ry'Imana urisoma, ni nk'aho Imana iba yuguruye akanwa ngo ivugane nawe." Uri kumwe na Oswald Nshimirimana. Ab'i Galatiya, igice ca 6. Twame dukora ivyiza, ntiducike intege. Bene data, umuntu niyo yoboneka ko icaha, mwebwe ab'impwemu mutunganye ubumeze atyo, umuhanurishe umutima w'ubugwaneza. Kandi wiyubare ubwawe nawe nyene ntiwoshwe nabi. Mwakirane imitwaro, mushitse mutyo ivyagezwe na Kristo. Umuntu niyiyumvira ko ari agakomeye kandi ntaco amaze, aribesha. Ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, niho azobona ico yirata ku mutumba wiwe bwite, atari kubwo uwundi. Kuko umuntu wese azokwikorera umutwaro wiwe. Ariko uwigishwa ijambo ry'Imana ahe umwigisha mu vyiza vyose. Ntimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Uwubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko uwubiba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira. Twame dukora ivyiza, ntiducike intege, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Nuko rero, iyo turonse uburyo, tugirire bose neza, cane cane abo mu nzu y'abizera. Amajambo yo guherezako: nimurabe ingene ndabandikiye n'indome nini nini n'ukuboko kwanje. Abagomba bose kwiha igikundiro ku vy'umubiri nibo babagobera gukebwa. Nta yindi nyanduruko, ni ukugira ngo ntibahamwe bahogwa umusaraba wa Kristo. Kuko abakebwe nabo nyene batitondera ivyagezwe, ariko bashaka ko mukebwa ngo birate imibiri yanyu. Ariko jeho, sinkirata ikindi atari umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi kuri jewe iba yibambwe, nanje isi ndayibera uwubambwe. Kuko gukebwa atakimazi, no kudakebwa atakimazi. Ikigira ikimazi ni icaremwe gisha. Abazogendera kuri urwo rugero, amahoro abe muri bo n'ikigongwe no mu Bisirayeli b'Imana. Uhereye ubu, ntihakagire umuntu angora, kuko mfise ku mubiri inkovu za Yesu. Bene data, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen.